Shema gihe ko niyaza Mana imumugisha cyane yaritanze yaritanze mu buryo bukomeye cyane pe nshimiye cyane Shema kubona yaraje ariko hari gihe uri kumwe n'umuntu kavuga ati umuntu kwe gasanga ni wa muntu mugendanye mu nyungu gasanga arakwishe Imana yadushurira n'abantu turi kumwe kubya turiya rero bimeze kuno buriya ngenzi n'umuntu ankunda neza mu byukuri n'unjyajya ndamunzi basigiye mbaye inshuti n'umuntu mba ngomba gufata umwanya munini wo kumusengera cyangwa nyine nk'inshuti zawe nyine abo wita inshuti abo wita ko ari abagenzi ko abantu benshi batwica n'abadukiza n'abadukikuje hari nk'umuntu yankoreye ikintu kabisa basi biranka ko gikwirwa mu bwenge bwanjye nidisanga ndaciga icyo gukora sindagitora kandi je ntaratora solution y'ikintu ndaceceka bwire satani ikintu kiraremereye kwe cyaje gukwiga satani n'umugome cyane cyarase gukwiga mu bwenge kiraremereye kabisa igihe cyose ngiye kucumvira ncantorika nkarira nyine nkumva mubeti isi meze gute ariko nyene muri ibyo byose turi mwisi iyo mpuye n'ikintu kibi binyereka ko ndi mwisi nkaca nifuza nyene kuzoba hahandi atakurira atakubabara atagusuhuza umutima atakugwaza hahandi nyene tuzohora tunezerewe iyi si diko iyi si irazengurusha iyi si vyemera dutesheje umutwe iyi si nitesha mutwe vyataha igisi turiko n'umwijima iyi si turiko diko Ishi turiko dushatse tutagende ko gake ko nagira ndamwibutse yuko ni umuntu w'inyama n'amaraso kandi afise imwemu Imana yogira gato nitwe cyane no kunamwibuka Diko Entertainment. Hello ladies and gentlemen, wherever you are, nizera yuko muba mumeze neza, natwe ni muri bwa bumwe turashima uhoraho, tuba tumeze neza kabisa, vyose tubishima tubikenguruka. Ndabashimira cyane urukundo maranye mutwereka mu gusharinga, mu subscribinga, mu kana commentinga kugira tubandanye tubana gatano kuri gatano. For sure ino ni Diko Entertainment, jewe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko aka the ambassador. Mwari mudukumbuye ariko kandi mwari mumukumbuye cyane, bamwita diva bright karire, akaba amandi mazina abenshi muzi ari Mimi Mihe. Nzoza ndari pronounce mu buryo bunini kubera ko wa muntu ufata rino zina ari brand ukarivuga kutariko byumvikana yuko uburi kurica brand. Ni mu mwambaro mwiza cyane ubona yuko kabisa aba yaberewe mu nyambaro y'ikijene, niko novuga hejuru agashira kwa gakofero, none ukabona abayajanishije n'ikirato, ubona yuko ari umwe mu barundi kazi baba bahagaze neza. Noneho ka kantu kiwe ko kuvuga ati jemba ndi naturere nta byinshi nirirwa ndagira ariko bwiza Imana yanyambise n'ibindi bikabandanya kumbonekana ko neza, akaba ari byo bimugira uko mumubona yaje ameze. Mukobwa w'Imana, mukobwa wa Yesu, turakwakiriye kuri Diko Entertainment. Murakoze cyane, nanje ndabamukije amaro y'Imana bane namwe kandi yongera bane nanje. Nego aka kantu ni gwaho nubwa kabiri ndakumvise ngo amaro y'Imana bane namwe yongera bane nanje, no kuvuga uyasabiye bagenzawe ariko nabo nyene bayaronkeko. Ahubwo ndasabiye bagenzi banje kandi nanje ntiyibagiye. Niko bisigura, no kuvuga abo urabasabiye nawe ntiwibagiwe, nanje nyene yongera ngarukeko. Yego. Wow, ari misi mumeze shamuze misi wabuze niko novuga bo kubikogwa abantu barakubona hirya no hino, mugabo mbamvuze ha hantu waho rukunda kuyagira n'abantu bawe ntitwaguheruka. Aya nzoza neza nyene reka nkore
cyatumye nyene ba oya ahubwo waje reka navuga ngaho no munsi waje navuga ngaho Naje. naho ubundi mu bikorwa aho niho natangiye mvuga ati mu bikorwa babandanya bakubona ubonekana hirya no hino ibintu ni sawa ati ariko ntiwaruka kuza kuyaga n'abantu bawe ariko ku yindi nshuro kabisa ubona yuko uba wahageze umeze neza cyane Naje. wari uhugiye mu biki ku bundi buzima busanzwe ubu abantu bateko barakubonamo nari mugiye mu bikorwa yego mu bikorwa nyine no mu buzima busanzwe ibikorwa buzi ibikorwa abantu baca bumva films vyihuta yego ni inama tuyigire ko canke ari n'inama irimwo inama yaratumye mba bizi cyane ko nagomba gukoresha umwanya nyitanga kugira ngo nyine ibashikire ubu uritanze urakomeza uritanga ni filime yagiye ivuga ko ibintu byinshi abantu bakunze jewe twagiye tubwira abantu haba mu biganiro byacu byinshi hirya no hino mugabo isa niyitevye ariko twarigeze kuyaga gato baravuga ati burya rero umuntu witwa Shema Giheko niyaza filime iraza gusohoka yahavuye aza ariyo mpamvu nibaza yuko bamaze kubona kino gice cyayo Ego nukuri kandi yaraje ndamushimira cyane Imana imumugisha cyane yaritanze mu buryo bukomeye cyane pe kuko amasene yose nyine ni nkaho yarayarimwo menshi adahari abantu bazobona ko adahari inama ntiyari gushobora kubandanya ntiyari gushoboka ntibyari gukunda kibandanya kumbe vyari binamatanye n'amasene canke vya bice muvuga ati abantu yatabonetse ntibiza gukunda riske nka zose yararimo rero turamushimiye cyane Shema kubona yaraje ubwo rero tugira dutangure kubona inama wow ndashaka je nshobora kwivanga bivuga ko cyariko wibutse abantu ndavuga abafana ubibutse abakinyi biteka bari mu nama kuko jewe nimba ntarabye nabi nabonyemenga harimo abiyongereye duhere kuba bari basanzwe barabonye nko bakunze abari basanzwe barimwo harimo jewe harimo Abel harimo Nera harimo Meme harimo Judas harimo Feba harimo twari bakeya novuga gute abafise amazina jewe oya ndavuga bose jewe Nera Meme Abel Shema na Feba na Judas ego nabo barabo bari hariyongere ko benshi bamwe bazogenda babona ariko bamwe muri bo hari ndavuga ngo basanzwe bazi abiyongereye ko hariyongere ko Sabasi King hariyongera ko na Renine mana ariyo tubigenze gute Renine kandi nyene Renine arimwe tubigenze gute mu nama hariyongere ko nyene benshi wow kubera iki filime yari yarakunzwe mwabajya abakinya abantu babona bakwiriye wongeje ko abandi niko story yari imeze nukuvuga story igusaba gushira ko abandi wow kabisa inama ikaba yabaye inama butuvugana barabe link je mba nayipininze kabisa ni film iteke ibintu byinshi ari ikintu abantu barindira mimi sinzi ko urabibona kimaze kuza ukamenga bovuga ati nta kidasanzwe menga twarindiriye ubusa ukababaye witeze ikintu mu gukibonye ukamenga uracitse intege mugabo inama ni ya film igisohoka abantu sinzi nimba nawe bigushikira ukaraba comment mugani wa mbere wo kuziraba ndabizi comment kora ibyumviro by'abantu ibyo bavuga yasohotse byerekana yuko yashitse abantu bari yafitiye inyota noneho baravuga bati wa mukobwa dukubisa ahantu aduhaye ca gikorwa twari twiteze wabigenjeje gute kugira ushire murko tubijya twose ize ari inama abantu batariko baratora inenge nta birenze
ni ubuntu bw'Imana hamwe n'abagiye bafasha King na Justin ndabashimira cyane. King yarashizemo ukuboko kuniniya cyane cyane ahari Imana imumugisha n'aba director na Justin baramfashije. Urumva nyene imitwe hajya ngo ikora imiti cyangwa n'imitwe ndiko ntarabita imitwe cyangwa n'imiti urangiriye nabi nari mfise ubwo batu bavukambaza nanjye ni mu bantu ibintu bibiri imitwe byemeza ko ari byose numva bavuga ngo imiti ikoranye numva menga ni imiti n'imitwe nayo buriya ngira ikora nivyo ngo umutwe umwe wigira inama yo gusaraguza ni imitwe ahubwo ni imitwe n'imiti byose birimo imiti irimo mutumbi yemwe mudufashe mimarana niwe bavuga ngo imitwe ikora imitwe irimo n'akantu k'imiti nibaza ko karimo ahubwo abantu benshi bashobora kuba bameze nko kuno kwacu urashobora kumva umuntu mukanya avuze ngo imiti mukanya akavuga imitwe ariko ibintu bibiri nyene byose turavuga imitwe cyangwa imiti ariko reka turavuga imitwe oya ntitwihagira ibyo bavuga nyabona ko twugure twamugina reka bazi kirundi kudusumbya muri comment bagishiremo ariko jewe okay wewe tomboza tuze turabe ubitora gusumba ubundi wewe baza ko ari miki ni byose mimi turahitemo kimwe ko urazi impamvu dufatiye kuri hajya bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama bisobanura yuko harimo y'imitwe yabaye myinshi nyine isohora ikintu kizima kimeze neza yego kuko ngo y'imitwe yakoranye imitwe ni ukuvuga ngo y'imitwe y'umutwe urenze umwe ikaba nk'ibiri cyangwa itatu gakoranira nko ku kintu kiza kimeze neza fatiye nyine nk'uko nako nabati mu nama imitwe nyine yarakoranye ariko imitwe ndiko ndi n'imiti endere ya mama bandanye n'imiti hari ukuntu nyine ngo bafatanye bakazana ibintu by'imiti nabyo menyereye bakavanga igicucu bakavanga umuravumba kinini k'igicuncu n'akabirizi n'agaki byose hamwe ikagukiza rero tugarukiriza hano hantu bino bintu urananiwe ariko je nkunzi sikuro zawe nizo dusigaje kumenya ngo ni imitwe cange ni imite make your comment byose muze tubwira nawe bivana n'icyo umuntu aba agomba kuvuga kandi nibuye hari nk'umuntu umwagwaye nyene ugatekeza urafata akawunga urafate naka n'indi miti ikoranye yego iyo tugeze nyene nk'uko nariko ndavuga ku gikorwa imitwe ikoranye ntabwo manzi ko kantu uvuze wasanga ariko bivana na situation umuntu aba agezeko ariyo mpamvu wanavanze wasanga nawe usigaye uvanga uduti tugatuma ugumura akajene navuze ku nyambaro yawe shawanka yuko tuhateba umukobwa we abandi ngo bari gusaza nawe ukisubirira ibwana diziwita ati diziwita sinzi nyene ndavyibutse navuze kuri style yawe nko tubivuga nyize n'ubuzanye ko niba bikenewe mu kiganiro navyo bona se oya nabirenze ubwo n'abantu n'ubundi batangiye kubiraba bakabona kino ne mimi ko tubona guma bakajene n'inyambaro ziwe niki uriko uravanga uduti uriko yabigenza gute no kuvanga uduti agati ko kugerageza nyine kandi ukakavanga kandi oya ariko n'ubuntu bw'Imana man oya ubwo niko tuba twarashize imbere ubuntu bw'Imana nyine kandi tuguma twibura mu nkomezi zishe dutera tubibona ni igiki wari ukumbuye kuganiriza abantu bawe je nkamba namaze kwikwitira no mu tuntu n'utundi imbere yuko ndabakubita gift gino kiganiro ukaba utakimaze urahombye kirimo gift muza kumenya kandi ndazi ko muza kuyikunda ni igiki wari ukumbuye kuganiriza abantu muri no minsi ko iyo ndiko ndavuga uko ntihaba ari kuri Diko Entertainment gusa no mu biganiro ntabwo ari byinshi uri kurakora pe mu gihe abantu urazi ko bagiye bagukunda kuvuga ati Mimi yaje aratwubaka Mimi n'umukozi w'Imana Mimi biciye muri cinema yiwe amajambo avuga n'ibindi byinshi mu biganiro hari intererano nyinshi ado niko abantu baba bavuga nkuko byagiye bibonekana we wari ukumbuye iki kuri ya public yawe ukunda kuyagisha bigakunda sigaye mfise ubunebwe bwo gukora ibiganiro sigaye mfise ubunebwe pe byavuye nyene no ceceka gusa
nkumva nyine nokora amanga ceceka ariko nk'uko bivuze hari abantu benshi cyane nyine bahora bampa nyine bambwira yuko ibiganiro dukora bihora bibafasha nta kindi kintu mba nkumbuye kubabwira nicyo bahora bambwira kibafasha ni ukubabwira nyine ko Yesu Kristo ari umwami kandi ari umukiza hari igihe abantu benshi nyine urabona ko tuba mu buzima bumeze ukuntu yego ukatuzungagiza koko bagenzi mu mwino minsi ndiko ndabona minsi baba bwacisha abantu ubuzima ndiko ndabona mwebwe ariko turikurikira himwe nabo nyine bariko barabubona mu kanya ari kumwe n'umuntu arambwira ati je mu bisanzwe nta nzoga nywa jewe uwo yari umugabo nta bagore njamo yavugishije ukuri ibintu bimara amafaranga tereko nk'ubu kuva mbyutse mu gitondo dukuruse maze gukora kandi ntarenze mu ikomine imwe kuva tuvuze ikomine n'agace gatoya ko mu gisagara ca Bujumbura ati maze gukoresha 35 ntaraja muri restaurant ngo mfungure urumva dukuruse rerere nagize ubwoba cyane abaci none ko bamimi baguma tubwira ngo rongora tuzotungira imiryango ngino Bujumbura oya ndumva hari n'amafamily abayeho kandi ari muri bwo buzima je nivuze kuri twebwe ntiwotinya gukora ubukwe ngo kubera ko ngo ata mafaranga none diko nkubaje cyawe ukuntu hakansha kubaza yego cona umeze neza none ngo ni kujana kubaza je meze neza pe warera ariko ndaho uranze ikintu niteze wigeze abantu batabizi burya mimera nereko wigeze kumbwira ikintu nsanga cambayeko uno mwaka nta kintu Imana irayaga nawe kuri jewe kwe ni giki cyabanze duhintaye ni giki cyakubaye wigeze kumbwira wese ibanga ndakivuge nigeze kuba hari akantu sinumva ngo katagenda neza habwo nigeze kuba ndi kukwiyumvira cy'ibintu bimatanye n'ibindi bisa naho uwomenga hoza akantu kitwa kubakigwa muri jewe kwakuntu umuntu aba yicaye ukamenga yarashavuriye umuntu ariko atari binini muganga nkavuga atani sister ndaguhamagaye sister ni twahura tuzobiyaga nibisanzwe mbona urampamagaye umbwira ati none wewe je hagati yanje nawe kwerenda amahoro muri wewe unyumvira neza ijana kwijana narakangutse cyane nawe cyane nibaza ati wabimenye gute wabiyagiyeho nima kuva umunsi nyene natanye ikibazo vuga ati burya rero mimi ushobora kuba hari n'ikintu nyegeje muri wewe Imana ikakimuhishurira ikakikubwira cange we ukumva aragusanza yikubwiye caba ikibahuza cange ubuzima bwawe bwite niyo mpamvu ngarutse kuri wa mupfumu mweranda vuga ati uno mwaka ko hari ibintu byinshi nabwiye Imana nta kintu cyangwa ubunyene nta kintu wumva wombwira kubinyereke umva diko kuri ako kantu uvuze hajya mu by'Imana nasomye bimbwira ngo abimwemu basesa abantu bose ariko bo ntawo basesa ni ukuvuga abagana niba dusenga Imana itaduhishurira uko tugomba kwitwara itaduhishurira n'abantu turi kumwe twese tugenda guterega ariko hari igihe uri kumwe n'umuntu ukavuga ati uyu muntu kweri ugasanga ni wa muntu mugendanye mu nyuma ugasanga arakwishe utari ubizi rero icyiza cyo gusenga iyo dusenga Imana iraduhishurira n'abantu turi kumwe kubwira turiya rero bimeze kunuku buriya ngenzi n'umuntu ankunda neza mu by'ukuri n'uwundyarya ndamuzi mimi guteye ubwoba ndamuzi pe ndabazi nyine basi nk'ubugendanye n'umuntu ukabuzi ko akujyajya ubaye basi jewe mbaye inshuti n'umuntu mba ngomba gufata umwanya munini wo kumusengera haba ati Imana uriya muntu gute cyangwa nubwo ntunamusengera kuriya kuntu nyine uba uri kurisengera wowe ubwawe Imana rero ko urumva ngo nta kintu na kimwe kiza bakwasabye bayo itabibiye akabanga nubwo utona gisengera nyine Imana ikabona ko ari nk'umuntu mushasha yinjiye mu buzima bwawe
cyangwa nyine nk'inshuti zawe nyine abo wita inshuti abo wita ko ari abagenzi ko abantu benshi batwica n'abadukiza n'abadukikuje ego abari hagufi ukumva muri icyo gihe ugasanga rero Imana irakwibwiriye nyine aho ati buriya rero ujya muntu uku akwiyumvira uku bimeze uku muri we hari ibi n'ibi aragukunda cyangwa arakuryanya nyine ugasanga arakubwiye kandi bakora ama épreuve par neuf ugasanga niko biri sasa ni ingabire iri buri wewe kuva kera canke ni ugusabana ni ukwegerana n'Imana cyane sinavuga ko ari ingabire urumva yo ifise bamwe ariko nizera ko umuntu wese afata umwanya wo gusabana n'Imana nukuri amakuru aba yafise burya mu buzima n'amakuru rega kugenda atama nk'ubu nkagendana na dikata amakuru ndamufise none ko bivuga ngo twahawe isabagire mu gihe yo bari ingabire imatanye no kwegerana n'Imana cyane ni mpako rero wese nk'uko wewe umeze ngo ari kacamera ntabyo nzi kweri kimwe gusa umuntu wese ari hafi basi asabana n'Imana yubatse ubucuti bwiwe n'Imana donc relationship yiwe nyine n'Imana nukuri pe amakuru menshi aba yafise ayamwerekeye menshi aba yafise n'ukuri kuko mpemu yari arega niko kazi kiwe mpemu yari kujya kubwira ati mimi bino bintu bivuge canke bino bintu nubivuge canke njya kunshaka kuvuga ikintu umutima kandi nko ati kino kivuze ni ugasanga umenga uri kuricuza yego nuko nyine mpemu yara nyine abari mu kazi kose ku bantu bamuhaye kibanza ku bantu banamwemereye yuko abayobora kuko mpemu yarananigana n'umuntu ashaka kubwira kino kintu kabona nyene ukomeje kunigana arigendera ariko mpemu yera ku bantu bamwemereye ko abayobora kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa na mpemu yera nibo bana b'Imana nukuri abaha amakuru sasa rero kano kantu kampaye ikindi kintu numva gikomeye nk'ubu birashitse ugendanye n'umuntu kuko niyo si tubamo wowe mu kumusoma kwawe no kumwiga ko usanze n'indyajya arafise akantu k'ubujyajya uca umurojeta ukamuheba cyangwa uramugumana mugabo ukamucungisha ijisho muri icyo gihe ndavugana n'umutima wanjye cyangwa nkumviriza ijwi rya mpemu yera icyo rimbwira kuri we nimba ari uwo bisaba yuko njya kure ndamuja kure nimba ari uwo bisaba yuko nkomeza kugendana nawe ndagumana nawe biterwa nyine kuko hari igihe umuntu arega aba akujyajya ugasanga nyine ni mpemu mbi imutera nyine atari nuko akwanga atari nuko umuva muri icyo gihe ahubwo wowe icyo ukora ni uguca bitewe n'icyo mpemu yaramukubwiye ko bambaye wumva mpemu yera ko niwe muyobozi wacu kandi Kristo niwe yadusigiye nubwo biteye isoni n'ubwoba kuvuga rino zina niwe aduha gushira amanga no kuvuga bino no kuvuga ukamwamira imbuto nziza akavuga ati arigiye mwema ko uyu rero mwamira imbuto nziza gumana nawe umwerera imbuto nziza gusa bisigaye komeza urugendo n'uyundi kwera bati iruka cyakure ati ubu no guca kure kuko yega abantu nyine bameze ukuntu bitandukanye kurya amazina atandukanye niko n'abantu bameze utandukanye ariko ikintu cya mbere cyo kiba gihari nta muntu n'umwe ubutegetse kwanga ngo arakwanga nawe uca umwanga ahubwo icyo ubwirizwa kumukunda ubundi umuhizi cyangwa intwari ujya mu nakwanga wowe ukwiye gusaba imbaraga nyinshi zo kumukunda Mimi ikintu mucitondere kiragoye ko wapfa ukunda umuntu ariko arakwanga akanakwangiriza nakubwiye kiragoye ariko hari n'igihe Imana ibikubwira yuko ugomba kumukunda kandi ko ijambo ry'Imana rivuga ariko niko bitugora niko bitugora nyine turagwana hari nk'umuntu yankoreye ikintu kabisa basi biranka ko gikwirwa mu bwenge bwanjye n'igisanga ndaciga icyo gukora sindagitora kandi ibyo ntaratora solution y'ikintu ndaceceka nyine nkabanza nkumva ati nkora iki urumva basi uwo muntu
yakoze ariko nakubwire satani ikintu kiraremereye kwe cyaje gukwiga satani n'umugome cyane cyarase gukwiga mu bwenge kiraremereye kabisa igihe cyose ngiye kucumvira ncantorika nkarira nyine nkumva iyi si imeze gute urumva ariko nyine muri ibyo byose turi mu isi iyo mpuye n'ikintu kibi binyereka ko ndi mu isi nkaca nifuza nyine kuzoba hahandi atakurira atakubabara atagusuhuza umutima atakugwaza hahandi nyine tuzohora tunezerewe nk'umuntu umuhuye se wo muramutse nubwo ntamenye icyo yagukoreye gusa birumvikana n'ikintu kibi pe ikintu wibuka ukarira ikintu ushaka kwiga mu mutwe nk'umuntu mwahura ukamuha ukuboko kwawe Imana yarinze ishaka ko duhura muri icyo gihe nyine ubwo namenye ko ndabyitwaramo iyi si diko iyi si irazengurusha iyi si byo miradutesheje umutwe iyi si nitesha umutwe byataha none ko turirirwa ngo tuyihezagirirwe ko cyane duhezagirwa kuko urumva tuyiriko tugomba kurya tugomba kwambara tugomba nyine kuyikorera ko ibyo Imana yashatse ko tuyikorera ko iyo muremyi wacu ariko tuyigume ko mugani tuyishire ku mutima uramaze kuba mu kintu utakirimo aba ariko tuba muri ino ni nko kwigirisha aba ariko tuba muri ino tuyibeka ariko tutayirimo ikindi kintu nkunda kwibaza gitangaje kuri ico ni uburyo niyo umuntu ahuye n'ico tumamenga agira yiveko aragira ubwoba ndiko ndavuga nk'ibihe by'amasanganya kwikanga urupfu kibaza none isi kubera ikimeze uko iratubihiye ariko ntidushaka no kuyivako hagira n'ugenda n'uyiva ko kuri twebwe tukababara nyine ariko ikintu ca mbere buriya niko nyine abantu umuntu n'umunyantege nke cyane ubundi umuntu yakagombye kuturiza akatubabaza ntugira umuntu aba arangije nabi ugati umuntu yari mu vyaha pe iherezo ryo ribaye ribi rya muntu tuba dukwiye kurira tukarira tukongera tukarira ariko nk'umuntu tuvuga tuti uyu muntu vraiment usibye nyine aho Imana yo nyine ibona byose arangije neza mu kwita dukwiye kunezerwa kuko abavuye kuri isi y'umuro abavuye mu mwijima isi turiko n'umwijima iyi si turiko diko iyi si turiko dushatse tutagende ko gake yergiye mwana yumvira nk'abantu usanga babonye nka mugenzi wabo arateye imbere ishari ngiryo bakumva bakora ibintu byose kugira ngo bagwanye naka bakongera ariko bariya abantu baramenya ko iminsi dufite iharuye cyangwa usanga yarigize ikintu umenga nikidashoboka ikigatanya cy'ikidashoboka ntawe ukorako ariko nagira ndamwibuze yuko ni umuntu w'inyama n'amaraso kandi afise imwemu Imana yogira gato nitwe so no kunamwibuka unyibukije umugabo ngo yigeze guharira n'Imana yahaririye gute eko mwe n'umukozi w'Imana bari ku kibuga arakoranya ngo abantu bose nk'ishengera avatije iyo Mana yanyu mu kumamusemera ngo irakaze muyihamagare tugwane abantu baba baranditse izina nko muri komina cyangwa n'umwe yobakubita umukozi w'Imana akamaya ati kwe ntiduharira ntidupinga mugabigira inshuro nk'ibiheta ngabondwi umugani wa Bibiliya umunsi umwe umukozi w'Imana avaci ntivyari mu migamba ariko babantu wipfuje tubegeranye baca kuri tera umukozi w'Imana yene yarazi uburyo biza kugenda acaranzika no gusenga avuga ati Mana sinshaka uno muntu ko yopfa mugabo w'uburyo wumva wo bikoramwe demontra basi kuko yaradusuzuguye keshi ngo yarabacira mu maso ngo pungwa bakizwa muri ntuzeye agisenga nimana vyibuka neza atari iminota 2 irahera wa mugabo ariko yakuye impuza kubitagwa tubona ngo ni muyizane ndakwereke batuwe ni hogwana n'Imana akiriko aratembera yishanja ngo agira gwane haje agatuku ngo kamuciye mu zuru nimba karagaze mu mutwe sinzi yo gaca bakanga izo nzira nimba bazizi babonye arunduka hasi umva ataranatere n'ingomu ngo niki agatuku gato imagine karagaritse ikigabo kinini rero binyibukirije ko ravuga mbona aho hantu rahageze nanjye numva harankoze ko numva guca bugufi ari byo byoranga umuntu uko yoba ari kose nyene iyi si muhinga wayo woyishobora neza yoceceka akagendera mu bugombe bw'Imana yavuga nico nagenda kubazura akaja Imana imutwaye akareka kuja Imana imubuza urabyumva akagerageza kutitwara nkawe urumva hari igihe umuntu yitwara nkawe akavuga ati jewe ndi Mimi nkora ibyo nshaka mvuga ibyo nshaka nta numwe nkontorora
ngenda iyo nshaka Yego. donc nkaba nyene nka ya ntama itagira umwungere ariko Kandi umwungere ufise- turamufise ni Kristo hari uko atubwira tugomba kwitwara hari uko atubwira tugomba kuvuga hari ibyo twemerewe kuvuga n'ibindi tutemerewe kuvuga Wow. hari ibyo twemerewe gukora n'ibindi tutemerewe gukora hari iyo twemerewe kujya n'ahandi tutaba twemerewe kuhaja hari ibibanza bimwe bimwe tuba tutemerewe kujamo barabyumva rero biragoye ngo inzira nyine inzira ijya mu muriro yego donc inzira icamwo basi inzira y'abantu usanga bakora ibyo bashaka babasi nkakora nako ndavuga nk'abantu bumva bavuga ibyo bashatse bagakora ibyo bashatse bakajya iyo bashatse bagakora ibintu cyose bumva biyumviriye ikibahajimo aricyo bakora iyo nzira rero niguriyemo abantu benshi kubera ko umuntu ni ryarembo ryo riruguruye ryarembo ricyamva ni rinini ricamwe abantu bose ucumenga riranoroshe yaba muri kamere y'umuntu aba yumva yovuga icyo ashatse banamubwira ati buriya inshuti yanjye agashaka umenga uri n'umwansi wari kuvuga uku n'uku n'uku akajya mu menga hari uburenganzira bumwe mu mwatsi umva mu muntu harememo kumera gutya nyine kamere y'umuntu imeze ukuntu iteye nabi pe twe tuvugisha ukuri kamere y'umuntu iteye nabi kiretse uwemeye guhindurwa na Kristo ko Kristo wenyine niwe ahindura umuntu akamugira kamworosha nk'umuntu w'umugabo yari ameze gutya Imana ikamucisha bugufi kamworosha ugasanga ni wa mugabo asigaye yivugira make avuga ibikenewe ibidakenewe oya ajya ahakenewe akora ibikenewe mbega umuravye byonyene wumva ubona Kristo gusa ni rya jambo barango sije nkiriho ariko ni Kristo muri jewe haleluya nico mba nkumbuye kwibwirira abantu banje kandi naho twabihereye nk'aba ari twebwe tubaho kubaho kwacu donc je nkanje nka Mimi simba nifuza ko abantu urana ko ari igihe twe dukina filime kamvuge umugabo wanje kandi nkunda cyane hari igihe baduha nk'akahore ugasanga kakahore abantu baragakunze abantu baradukunze rero since nduzi ibitugu ngo bakunze jewe ngo ibiki niboya haba ari jewe ariko izina ry'Imana rihabwa icubahiro iyo yabinshoboje kuko Imana niyo yanshoboje guteranura akanwa ngo mvuge ntari gushobora kujya kuri kamera nkakina bikanka ko nteranura akanwa bikanka ko mvuga ariko iyampaye umwuka agenze ihabwa icubahiro iba yamaye izo nkomezi iba yamaye n'izo nguvu zo kujya kuri tere ngakora nkakina ibintu bikabanezereza bikabafasha bikabakura bikabashitsa ahandi iyo aba ariyo muzoza muramfasha duhe icyubahiro nzamukoze ibintu byose dukora burya n'abari twebwe ariko mba nifuza yuko basigiye ibyo nkora babona Kristo muri jewe ntibabone Mimi oya kuko bazobona Mimi Mimi bakaza kumwira ko ari Mimi bacabona Mimi w'umusitare Mimi menga ntiyoramutsa abantu abariho bose mumbabare muzoneza Imana mumbabare nyine ndiko ndasigura uwo Mimi uri kuravuga baramutse bakubonye ukuntu kabisa abari danje uwo Mimi abari danje kandi jewe urumva iyo umaze kubona abantu bagutera amashurwe cyane vrema bariko baguha karifti kakujana hariya hantu kuko iyo usamaye gato ayo mashurwe ukayakira ukayemera ukayakira ukayagumbira gutya niryo tanguro ryo gupfa ryawe cyangwa iryo kugwa sinzi ukuntu bivuga ariko aya mashurwe basi murayama nkaca ndayahereza watumye bigende biba bisaba ko umuntu aba maso cyane rero niyo nkoze ikintu kikagenda neza mba numva ubwoba ndajugumira ukoze ikintu kikagenda neza urumva ubwoba ndajugumira kweli cyane hati manu nabari agira uraserebura ukavakirekaniye kamwe n'umugoroba nkoze amateka ariko hariho umupasiteri yigeze kutwigisha ikintu ndacumva gusenga uri mu bigeragezo ni byiza kuko biraguha inkomezi zo kuba muri ibyo bigeragezo ariko nimba ari ikindi gihe cyo gusenga cyane ni igihe uri mu bisubizo kuko ibisubizo nabyo iyo nyigisho irakomeye kwe ibisubizo biragabaho ariko bijye bisange wabyiteguriye
je nkanje umugisha wanje narawusengeye pe umugisha wanje narawusengeye kandi mpora ndawusengera nta mugisha mba numva uzonkora kumara ndayibisaba buri munsi kubera ko ni cyagihe usanga umuntu yara mu bibazo ugasanga uko yarameze vraiment yari umuntu mwiza yagera mu bintu by'ibisubizo agahinduka ukamuhigwa iyo wamubonye ukamubura ni wa wundi cyane hari ijambo rya ngo nitwamara gutunga tugatunganirwa tukubaka amazu tukamererwa neza ngo tuze twirinde ego ndaribona tuze twirinde ngo imitima yacu yoye gusamazwa n'ivyo bugingo uravyumva nukuri cyagiye ubona ko ibintu byawe biriko biragenda neza mugenzi ushaka ko umubano wawe n'Imana ukomeza kugenda neza bamaso wongere usenge niba warusenga kabiri ku munsi senga 5 canke 3 canke 4 wongeze volume y'amasengesho kuko niho hantu satani abakurindiriye gato cyane ko ariko se naritoye ukora rero Imana basi idufashe iduhe inkomezi cyane nyine duhore turi ku birenge byayo ko nta handi hantu twabishoborera ni ukuba ku birenge bya Kristo agahora dutoza indero akatubwira genda uko ushitse muri ibi twari uko ushitse hano hantu vuga uko ushitse hano ambara uko genda uko ntitugende nyine nk'uko nyine abataramenya Imana bagenda kuko bajye bataramenya twebwe dukwiye kuba umuco utuma nyene babandi bataramenya Imana banayimenya dukwiye kuba itara ibi biriba ngo dukwiye tuba umunyu w'isi tuba umunyu aho tugeze nimba hataburyohe bwari buhari nyene haryohe hamere neza hasosa uriyo mimi mwari mukumbuye kabisa je nyene mba numva nanje natwabane nibagiwe n'ivyo turimwo aho bengo urasinziriye oya ahubwo wamenga twimukiye andi hantu harabura iki ngo uje mu rushengero baguhe podium witwa umukozi w'Imana yenyuce je podium yanje iri kuri Mimi Mikhael office cyangwa no ngaha rega no ngaha my podium sinsinda vuba ngani si podium ndiko nibwo zorabwa n'abantu igihumbi sinsinda vuba nubwo kino kigana kizorabwa n'abantu igihumbi muri abantu igihumbi hakagira basi muri amajambo twavuze hakagira basi rimwe rimufasha muri Imana izomumugisha kandi izobinyandikira mu bwami bwayo nzobihembeka ibuguhe cyane subire kuko nibaze ko baba bikunze ntabwo tuba twavuye kuzana abantu guca rero ngo murabikumbuye ubu niho Mimi nako ndababwira ariko kandi ni buno buryo yarakumbuye kuyagamwo n'abantu bi agisi twayijemo gute dukomeze twari nkubaza urakoze cyane ariko thank you Holy Spirit niwo buri kuri twiyoborera mu bino bintu tunabivuge ko gatoya twegereza kaka gift nako tuza kurangiriza ko wanasohoye n'indirimbo abantu bakunze baravuga batese uno mukobwa mu mihamagaro yiwe n'ingabire kumbe yarazimwo kuririmba kwigaze kubivuga ko gato ariko tuhaca kwiruka gose ingabire waruyibitse muri wewe bikora guneze wanje na karirimbo hirya no fili bavati Mimi ubu niwe cange bamuririmba aya je sindi umuririmbye gusa ndabikunda tu we rijwi ni wewe nanje ndabikubaza cange umuntu yabikuririmbi iryo ndirimbo naririmbiye umugeni indirimbo y'urukundo nziza cyane waririmbiye umugeni abenshi banatangiye kuvuga ngo ndagakuremwe nihuse ntarakibagirwa ati nimba vyokunda indirimbo yibasubiriremwo mugu yikore mu buryo bwari wese aza kwiyumva je nibaza ngo bashatse ko kumbura amazina amwe yumvikanyemo yovamwe ukayirimba mu buryo rusange nubundi iyo ndirimbo ni gift nahaye mugenzi wanje ujya Reco wa mugenzi wawe Reco kandi nukuri ukuri buriya yumve ko ndamukunda yanditse muri studio nyine nibyo Reco yumva gute Mimi yaragiye muri sinzi ko bino ntaba yabiha agaciro ariko yarishimye cyane Reco we ahubwo mana makuru burya twe turatohoza indirimbo bivuye ko ngo bawiraye kijoro ryose nibyo iyi ndirimbo sinzopfa ndayibagiye twari duvuye muri shooting na Baking saa 5 z'ijoro turagenda rero na producer turakora budukerako niba ngo nari ndushe ubundi bwari buke dufata urugendo umva nari ndushe saa 5 muvuye muri tournage tuja muri studio kandi abukira nyene bisaba
gukwega amaguru twayikoze buraja mwari muri koze coding umuntu nyene yaragize agapoze gatoya hanyuma turayikora ku budukera ko gutya dukanura ayereco rero muri coding usubirayo winjitse bizomubera ikimenyetso cy'urukundo ndamukunda nubwo bari bamukunze kukurusha oya ujya nawe ni ngombwa naragiye ko nari erega ngo fuhirana uko nyimukunda gose oya je nari kumukunda uko kujya mukunze je katavyo bitari gukunda nyene mwe ntivyari gukunda ni za please zaba ari dance zaba ari ni muhe bihuye ni dance ndamo okay iyi ngabire rero dukore n'abansabye yuko noshobora kuzoyisubiramwo buri mugeni wese aziyumve nabyo I promise you nzobikora wow urayo promise nza yuko nzobikora zoyisubiramo ko yaryoheye abantu bakanatanya kuvanga ino ngabire urayifise biraza guhera kuri ino ndirimbo imwe canke uzogira gutyo tukubite n'utundi biko je cyane abantu bariko baribaza birahera ku ndirimbo imwe canke uzigira muri studio irazimvye sinayivanga nivyo ukina film zino ku buryo bidukonsoma amafaranga menshi tukanafise urumva rero yafise najye nyene ariko ndafise fise imana afise ariko gusukeneye yarenze urumva ndashatse kuvuga yuko hari ibintu byinshi umuntu aba yumvira gukora bikanka kubera uramanje ndarambiwe kuza dora dukorana ibiganiro atanu umuduga mbona wa Parisana ayo mataxi ugumuzamwe taxi ziri mu kuntwara mataxi ugumuzamwe ugura kaduga amina kirabura mbona ko kubera yakera ma ndiye ariko mva nkundi yera cyangwa yirabura yirabura ni sawa ni yera ni sawa ariko nyene ikintu cyose rega gifise igihe cyacu Imana irafise igihe izoyimpera kandi kuzoba oya rishobora kuba ryararenze kuri jewe ariko ku Mana ntirirarenga yewe ku Mana niho rikirasa oya kweka niho rikirasa usanga rigeze kure na kubera ndabuze kubera mboni gutegekaniriza n'ibindi byinshi inyuma kuri pe Imana mbona turi mu mutwenzi nta saa sita iragera Imana ni da Imana Imana ni nziza Imana iraryoshe pe ibintu idufitiye ni byiza bidusaba kuyizera bidusaba kuguma mu rutonde rwayo bidusaba kuguma ahishaka ko tuguma tukirinda cyane igisanacho tukirinda kuyibabaza tukuguma mu murongo wayo uko twongeye kuja mu bintu by'Imana gutariko twona bivamo tukajahe nyene wa mukobwa dukwiye kwigumira ibihe byo oya ko nino s'abantu babesha ngo ni ya shetani ari y'Imana ariko bikavana n'uburyo yibayemo nyene naho hantu tuba twariko turivugira ku ndirimbo mvuga ngo uko nibagire twako turavuga ngo sidira zimbye niki nko mu gihe kuzimba byo hagarara no kuvuka ronko uburyo byose byo hagarara mu buryo bwa ukaba ufise support kwiye jawe ikintu cyambe no kora dose nyene uburyo mfise nk'amafaranga nkaza ndakora ikintu niyumva mu gukora ndabisi atarwigiza mfise pe ariko buri muntu wese ngo ashoboye kuvuga ashoboye no kuririmba mu ijwi ryanciza ni message uri kuyatambura ikintu mba numva nokora noririmba hari indirimbo ziraho nshaka kuririmba Imana ibinkoreye kweri nabikora kweri kandi shigitangaje kuri wewe wanahereye kuyurukundo gusumbiya gospel ariko y'urukundo nakunze rwa rukundo yuko rurimo n'Imana urugero rukundo rurimo Imana habonye narona ahantu uririmba ngo nimba ngo Imana igizene ijuru riguhaye ibyishimo urumva tiyama na Abrahamu na Isaka ni urukundo rurimo gospel rurimo kubwira ega ubundi urukundo rurimo Imana urukundo ubundi Imana niyo rukundo rega iyo umuntu aririmba urukundo ruri mu kuri rumeze neza nyene atashizemo bya bindi na bya bindi akamati yaciye ubundi indirimbo z'urukundo ni nziza cyane yana ndanzumviriza wow indirimbo z'urukundo rega ni nziza gose none basalomo se ntibagwanditse baranaruririmba urukundo ubundi umuntu adakunda urukundo abayeho gute urukundo ni gwiza gukunda urukundo ako kantu kararyoshye je nkunda urukundo hari umuntu yambadije mimukundi nawe ni uti nkunda urukundo mwandi majambo uri mu rukundo n'urukundo ego urukundo murakunda ego
urabona kandi abantu benshi bakunda kumbaza cyane impamvu nkunda indabo nyine amashurwe. Urakunda amashurwe kubi ngo mazi imisi mbona n'utuvideo kuva kuri Saint Valentin nihera. Saint Valentin ndayihoramwo we. Uyihoramwo. Nuko uyihoramo rumwe ntuyihoranemo n'uwundi muntu canke mukayihoranamo ariko ukamutunyegeza mwo kimwe muri bibiri. Umvise abantu mvuze nuko uyihoramwo rumwe cyangwa ukayihoranamo n'uwundi muntu ariko ukamutunyegeza kimwe muri ibyo. Ubundi yo sidije gute nari ndabizi ko nari bukuva imbere utazanye icyo kintu. Bose ngenze gutungura ngo present umuntu. Nkubita surprise frame. Unyereke boyfriend. Uzingene mbona uberewe uno mwaka ni wo wawe mbona weze. Ngo ureze. Ese murakoze. Ariko basore mwe mumvaje umwana nawe mubonara. Oya urumva ibintu byerera igihe n'ibyerera inzara. Byo. Kandi imbere y'igihe sico gihe n'inyuma y'igihe sico gihe. Gasubiremo. Imbere y'umva wo dusubiramo. Imbere y'igihe sico gihe n'inyuma y'igihe sico gihe ahubwo igihe n'igihe. Ni kuvuga rero ibintu byose nyene no gute uzi kwino ndi mu rukundo naco muri iki gihe. Ayayaya. Oya havuye urukundo. Guess what? Uri mu rukundo na Yesu. Takubede guess what? Aha ni ndakunda kugesinga nkabitora. Gesinga twumva. Mfatiye ku bintu twari turimwo. Sha uri mu rukundo n'igihe nyene. Yego. Oya Ufatiki. Magasitiro gakanye n'izuba twarakoreye ko zuba ribari. Ariko niyumvira icyo twarimwo ndabona ati umukobwa ari ahantu. Hari Yesu yavuze yakabi abaza bigishwa biwe. Yego. Arabaza ati hanze mwumva bamvuga gusa. Nawo barishura bati. Twumva bavuga ngo kunuko muri Ariana. Ariko harazimwe bwati uri Kristo w'Imana. Wow. Ati ibyo ntubihishuriwe n'umuntu w'inyama n'amaraso. Ni mwe mu yarabigushuriye rero nawe ni mwe mu yarabigushuriye. Sije ni mwe bavuga ni kiri muri twebwe ariko kandi turi mu kirere kimwe. Nta kuntu no kwicarana n'umukozi w'Imana ngo ndeke kugwa hano hantu. Nyuma yo kuba mu rukundo igihe kiri n'urukundo ntiwaruhemukiye ariko mwe no minsi. Ndi mu rukundo n'igihe. Uri mu rukundo n'igihe wawe. Time yubahwe. Ndi mu rukundo. Nkunda uburyo buri gihe duhuye ubufise udufilozofi dushashe n'ibintu wungutse. Nk'ubu kano k'igihe kaje gute? Kamazemwe iminsi. Nakantu wavumbuye gashasha. Kamazemwe iminsi naje gusanga ibintu byose n'igihe. Wow. Niyo mpamvu iyo utaratahura akamaro k'igihe usanga uri kurajuragirika higa no hino ugasanga muri we ntutekana. Ariko mu gihe wamaze gutahura akamaro k'umwanya mu gihe wamaze gutahura ko ikintu cyose gifise umwanya wacu nimba ntaragera kuri kiriya nuko umwanya wacu utaragera mu gihe ntarakigeramo ni nitonde ni nihangane ni nsenge ntegereze igihe iyo nagishitsemo rero ndavuga ubahwa Mana waremye igihe. So mufashe dukunda igihe. Come on. Uyu mukobwa yaduye n'ituba twobimara twibarire kuri kaga surprise tukubita tubangura duti nibagenda na gahunda zose nari mfise. Niyo mpamvu ngenda kure vuba genda udusogongeje ko gato inyuma y'inama iri trend nyuma y'inama abantu bariko barakunda wa mukobwa we ngo abonekanye mu bikorwa amakuru yagufa kavuga yuko uyu mwaka Imana ibikoze mbere utaranagera kure haraza gusohoka filme y'imbatura mugabo ya filme mu mateka itazibagirana. Ibaze filme je ntangiye kumenya abantu bakanayikunda itarabaho. Filme irahari imbere yuko ndakubaza ikindi kibazo. Komeza amakuru ni yari bwagere ko tuyavuga. Nyuma ya inama ngo haracakubita filme byihuta nyuma yuko sinanibukije abantu uburyo wakoze amateka mu ngaruka series. Ego mwarakoze kubana natwe. Ingaruka series ukumva umuntu yitwa Diva ariko muyimaze mubabaje abantu. Niba ari izina nkunda. Ariko muyimaze mubabaje abantu izina Diva ryo arikunda kandi rirakobera. Niba ari izina nkunda mu buzima ni Diva pe. Kandi nitwa Diva nakuno kuri karanga muntu rero turi vivure. Nanje harageze igenda yibagirwa buryo ubunda kuzi nka Diva vraiment.
ubundi duhe ntumpamagare diva ndushanguca amande cyo wica amande narakubwira ikintu mbe kandi mbwara kandi kazina kakubera ni oya si bright warigeze kuburi kunda mbwa ntiryashikiye oya ahubwo iryo nakunda yari karire 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 najyo ni kwawe kwara abantu bamambwe uzondamukirize karire uwa nkaca mbona ifoto bakabana banyeretse wewe karire najyo n'izina ry'ikirundi giza nkunda cyane na diva rero narikunze cyane maze kumva noneho icyo risobanura diva nyene je numva ari ibintu by'amadiva ahantu heza je nuko navyo mbona ari ahantu heza hasayangana no amadiva none hari insiguro uza kumpa irenze yuko ivuga yuko bijanye n'ibintu vyiza okay nuko guess what no munsi ndi mu kirere cyo gutora ibintu byiza by'ahantu heza bisayangana diva risobanura neza no gisobanurira bagira ngo ndishimye ariko ndaza kuri kubwira wowe uzori basobanurira bisangije abantu gato ariko vraiment ni izina rikiza cyane basi bazogende barirondere muri dictionnaire badusanga risobanura neza cyane murayimaze rero abantu bako bavuga bati filime yararyoshye ku rugero nene ariko ngo kuba iheze batabonye umwana wa King na Diva ariko abantu nabo ntibanyugwa mubikoze nabi niko abantu ntibanyugwa ko mutavyara nahantu twoshobora guhereza ubundi twihejeje abantu bashaka kana kawe tuyihejeje ahantu babona ko twayihejeje natwe twafeirinze pe that's great byose tubona ari byiza twe kumbe vyerekana filime biheze neza filime nyene basi abantu gusigamo akantu ka kuva toya menga ntiheze menga yari kibanda ariko bahumure tugiye kubazanira iyindi yitwa intango kuva muri GN film ndafise ubwo GN films rero ndababwira gute GN films ibafitiye ama surprise menshi hari intango hari niyindi hari niyindi mana yanje yewe GN we mwahaguye twaraje twebwe nta kibazo muradufise rero nukuvuga rero nta rungu urumva uyu mwaka no gukora cyane nanje urumva nkuko wabivuze nyuma y'inama hari ikindi gikorwa cyiza gihari tuzobamenyesha mu minsi iri imbere kirahari n'ikindi nje numva uyu mwaka sishaka kwicara none uyu mwaka nibiki shaka gukora iyi rero irarenze kubera ko ngo wateruye All Stars abakinyi nka bose bakunda n'abandi batazi nibo bagiye kubonekana muri ino film gutarivuze je ndabyivugana ubwo ntarabimenya neza wait and see abana b'Uburundi bariko barakora cyane vuga ngo bane Burundi siko turakora kuko abana uri mu bimbere turiko turakora ko nanje murabona kitira ari hatari garanye bara mu bikorwa wonda abinyuma ndanakuraba nka mu bikorwa nasinkanura neza ariko we ni kuraba ngo urabicoroshe niko bavuga hakurya ada ikiganiro ntiharagira ko tugiheza tugiye tukimarira abantu nyine ho kuraba icoro oya reka so masista ndagushimira cyane kuba wabanye natwe ugasangiza abantu bakamenya amakuru yawe bari bagukumbuye nibaza ko twabimaze bagende kuri Mimi Mireille official ngo Mimi Mireille official I'm sorry urakoze cyane yangize ngo ceno ndayivuze nabi barabeho inama bimeze neza n'iyindi raza kuza n'ibindi bikorwa byinshi hariko n'indirimbo iryonshe uraza no kuyikora by the way unaba kubita n'amasanamu kuko wabasondese je niko mba nibaza nzoyikora mva bamwe bansengera gusaba konzi banje bansengere ndo nk'amaho amafaranga n'abafise bampe bayazane bazana amafaranga bangere bansengere imana inguvu yego ubundi imisi yo kubaho kwanje ntigomba gupfubusa iminsi imana yanyongeye inkura muri accident canke indindi uko buke ko bwije igomba gupfubusa byibura nifuza kuyikoresha neza ku buryo n'urunganwe ruri nyuma yanje ruzovuga ati hari umukuru wacu yaciye imbere yacu tugomba kwigira ko ibi nibi ndifuza kuba icyitegerezo ciza mu runganwe rwanje n'ururi nyuma yanje so gahesha n'agaciro n'urunganwe ruri imbere yanje ndavuga abone kwitwa bakuru banje abavyeyi banje inshuti zanje nyene nkabahesha agaciro so ikintu nangiye kuvuga ndacibagiye ariko ndacibutse
uracibaga bari kwisuciba abantu benshi bansabye yuko donc filime zanje abantu bari cyane hanze hari nk'abavyeyi usanga bafise nk'abana batumva ikirundi rero bashiramwo amafilime yacu batanga kubimbwira ku ibiro by'umuvyeyi baraba amafilime yacu donc ntibatahurisha bakabona yuko le message bakabona ko nyine ari ikintu ciza ari filime ifise message nziza ariko ntiba abana babonye ntibabitahure baca babanza ati mimi turagusabye uzoza urashirako ama subtitle y'icongereza rero ivyo bintu bagumye babinsaba nabyo ngiye kubikora ubundi no musi nase kubacereza nari inama yikuza ifise subtitle y'icongereza ariko ndavuga ati kubera amasana nabahaye simave ndabatenguha umunsi wose ntugende oya na 18 nari kuyibaha ariko ndavuga oya reka ndeke nta kibazo amasana babwiye nyene ntibagire ati nabatengushe ariko nka kuwa kane yasohotse mu munsi izongera igaruke iriko subtitle y'icongereza dukomeze nyene n'izindi zikurikira kwaba umva abavyeyi benshi barabisabye cyane nyene n'ivyo filime ziba ziryoshe mugabo bari abantu niwe banavyuye cyangwa abantu usanga bari muri Kongo hehe bari abantu bari muri Aziya Canada ugasanga bariko abantu benshi baturaba ariko ntibumva ivyo tuvuga ariko bakabakunda sha birabira ikirundi rero nako kantu nako abakansa ababinsabye nanje kubabwira nyene yuko navyemeye nene na biratsoroshye birazimvye ariko ku bwanyu ni iki tutazokora icyo tutazoshobora gusa Imana ibamugisha ndabashimire cyane nuko vyari bimeze mubandanye muhezagirwa wherever you are mudusengera ibikorwa bigende neza ariko kandi mudufashe bigere kure interero yanyu turacayikeneye na bya vyumviro we love you so much God bless you ciao ciao Digo Entertainment.